nagomba dusangirira ijambo rivuga ngo ubuzima rukristo. Mvuge ku buzima rukristo. Nimba uri umukristo uri hano, ndashaka tuvuge kuri ubu buzima turimwo rukristo. Ubuzima rukristo mu majambo make uraryoshe. Murazi igituma jewe mvuga ko buryoshe, ndakunda no kubivuga, nuko imbere yuko ndabwinjiramwo hari uko nari imeze, ariko maze kubwinjiramwo hari uko nabaye kwatumye mererwa neza, kwatumye ngira amahoro, kwatumye ngubwa neza. Haleluya. Ubuzima rukristo buraryoshe. Ubuzima rukristo buraryoshe. Ubuzima rukristo buraryoshe. Reka nsubire mu buzima rukristo buraryoshe. Kuko muri ubwo buzima tuhasanga amahoro. Duhura n'umugabo yitwa Yesu. Nindameze nkawe. Nindameze nka Yesu. Urumva ubuzima dufise muri uwo mugabo buraryoha kuko tuba tugendana n'umugabo atawe basa, atawe bahuye, atawe bogereranywa. Haleluya. Duhura n'umugabo akiza ingwara, duhura n'umugabo atanga amahoro, duhura n'umugabo atanga umunezero. Haleluya. Ubuzima rukristo rero buraryoha kuko kandi igituma buryoha tuba tugendana n'umwami w'abantu, tuba tugendana n'umunyacubahiro, tuba tugendana n'ushoboye byose. Mu yandi majambo muri ubwo buzima rukristo harimo icubahiro, harimo icubahiro. Haleluya. Ariko nyemerera ndakubwira aka kantu rero, inyuma y'ivyo nuze wigere wihenda n'umunsi umwe naho buryoshye ngo bizokwama bimeze uko. Aya majambo twasomye ni Yesu yariko aragendana n'abigishwa biwe, hanyuma atangura kubabwira ibintu batashaka kumva. Arababwira ngo umwana w'umuntu agiye kuzofatwa n'abanyabwenge b'ibyanditswe, n'abaherezi bakuru, n'abafarisayo, bamugirira uko bagomba, kandi azopfa, ku munsi ugira gatatu azozuka. Ayo yari amajambo intumwa batashaka kumva. Twaragukurikiye, duheba vyose, turagendana, agakiza bakaryoherwa, akabohora bakaryoherwa, bakagubwa neza, atangure kuzana ibyo gupfa. Aka kajambo kanyuma yaherejeko ngo ku munsi ugira gatatu nzozuka, nako bumvise. Bo biyumviye ko azogirirwa nabi n'abakuru n'abanyabwenge b'ibyanditswe. Urumva abakuru bamuhagurukiye baravuga bati bazoce bamurangiza, kandi aravuga wenyene ngo nzopfa, ngo azozuka umunsi ugira gatatu, nako bigeze bumva. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo muri ivyo ariko arabivuga ngo yabivuze neza, nta na kamwe yahinyitse, yabivuze mu majambo atomoye kugira ngo bavyumve. Hanyuma Petero aravyumviriza, acaramubwira ati mwami, ivyo bihore, nusubire kuvuga nuzosubire no kuvuga ayo majambo, ivyo nibibaho, nibishoboka, nivyumvikana, nuzusubire no kubivuga. Hanyuma Yesu ngo arahindukira kubera bari ko bavugira inyuma yiwe, ngo ahindukirira abigishwa, ngo acabwira na Petero ngo mva inyuma Satani. Wa Petero yabwira ko azomwubaka kw'ishengero kandi n'amarembo y'ubuzima atazorinyiganyiza, amubwira ngo mva inyuma Satani. Haleluya. Imana idufashe cyane, ivy'Imana tubibone nk'ivy'Imana. Acaramubwira ngo ivy'Imana ndabona ko atari vyubabaye, kuko Yesu ibyo yari karababwira nubwo batashaka kuvyumva, nubwo batashaka kubitahura, nivyo vyari ivy'Imana. Waruzi yuko guca mu bibabaje nuze wame wibaza imisi yose ngo ni bya Satani, ibyo kwicwa, ibyo kubabazwa, ibyo kumubamba ku musaraba, hanyuma bakamuhamba, nivyo vyari ivy'Imana, kuko nico cyari cyamuzanye, kandi ivyo nivyo vyatuma abenshi bakira. Haleluya. Kuko yari yaje kugira ngo bari mu isi yose baronke ubugingo, kandi ubugingo budashira. Haleluya.
aramubwira ati mva inyuma, iby'Imana si byo ubabaye, wewe ubabaye iby'abantu, ubabaye iby'ubuzima bwiza, kwama turi kumwe turya imitsima, abagwaye bakira, ababoshwe wowe ibyo nibyo ubabaye, ibyo nibyo ushaka gusa, ubuzima bwiza gusa. Nagira ndakubwire mu buzima rukristo ntuze wibaze ngo tuzokwama tugendera ku ikaburimbo. Oya, hari umunsi tuzoduga imisozi, tuduge duhure n'ibishyitsi n'ibisinde, duhure n'amabuye, ibitandara, ntituzokwama tugendera mu mabarabara ari pave gusa. Oya, ariko mu buzima rukristo harimwo kwanywa n'abantu, birabaho cyangwa ntibibaho, harimo mugabo gusa icyo ndagusaba ntuze wanywe n'abantu byakuvuyeko, kuko hariho abanywa byabavuyeko biva ku ngeso zabo mbi, biva ku mvugo zabo mbi, biva ku ishari, ku nzigo, ku rwango bibarimwo. Ariko no muri Bibiliya turasoma abantu bashwe n'abantu atari kubera bakoze ibyaha, ariko kubera nyene bariko bazira izina rya Kristo. Icoma ukanywa n'abantu uri kuzira izina rya Kristo, uri kuzira igikorwa c'Imana. Muri ubu buzima rukristo harimo gusonza. Muri ubu buzima rukristo mbere hari igihe bishika umuntu agakena. Niwibaze ngo mu buzima rukristo twama dutunze. Oya, hari igihe bishika umuntu agakena, n'igihe bishika umuntu agatunga, kandi n'ikindi gihe Imana igutungisha nyene ukaguma utunze, no gukena ntuzokene, ariko udakenye arahura n'ibindi. Mu buzima rukristo harabamwo no kugwara, rero mu buzima rukristo ntuze wibaze ngo bizokwamara ibintu biryoshe gusa n'ibi bizocamo. Muzi igituma Imana ireka bigacamo, ibigomba kudukuza, kubera burya ibibazo biradukuza, ingorane ziradukuza. Haleluya, haleluya. Ntuzutinye niwabona ibije, burya tubivamwo twakarihijwe, tubivamwo twakuze. Imana hari igihe izana ibintu kubera yabonye ukiri umwana, kavuga uyu muntu je ndamukeneye ari umuntu akuze, mu vyiyumviro, mu myifato ndamukeneye ari umuntu akuze, igakizana ikintu ukagicamwo kugira ngo uzokivemwo wakuze, wabaye umuntu muzima.